reka ndagutera inkuru rero hewe ryari twaragiye kuri live tumaze kuja kuri live bwabo niyo mpamvu abagore benshi basohora abakera bya bintu biri serieze ewana urarangiza neza ukarangiza hewe ndakubwire naramenye nk'ayo mazi gushika havuga ati yo ufise amazi angana uko uragowe nanje nari naravyimbye amaguru kubera iki amazi menshi ubu numva meze neza nukuri ndakubwire warakoze pe nawe n'umuntu ari serieux n'umuntu ameze bo twagiye kuri live ibintu turavyica turica ibintu gareka cyane undi rero na kamera zihari yambwiye ati aya mazi ubwinshi bw'amazi nzoza ndayakugabanya muri weekend ababosi baba batariho bari. Welcome to my YouTube channel MR Julius 257. Yes, ndizere yuko meze neza muri kumwe na Mr Julius 257 nkuko mubizi. Bo hamaje uramusubona mfashe yino micro. Ntafata na kamera. Nuko yuko mbanje kuvuga ikintu mbona yuko cyamba baje ku mutima. Ati ni giki? Je ndudurirako nta banki fise nta konti mfise mu mutima yo kwigumuzamo ikintu kibi mbona kiriho gituma abahungu nyene ugwaruka nyene turi kumwe ruriko ruragwa mu mporera. Abahungu muhungu uri muri Zambia, uri muri Kenya, uri muri Dubai, Mozambique, Tanzania, naho wowe uri mu Burundi. Nimbuzi yuko mukundanye n'umukobwa ari muri Qatar, muri Arabie Saoudite, akora mu Barabu. Ndagukeneye. Nawe nimba umufise, nimba wimirije gukundana nawe nyene nuze hano. Nkeneye wumvirize iyi audio. Yariko iraca mu magurupe yabo muri Arabie Saoudite abakobwa manyaga yose genda yazi. Je niyo mpamvu je unyerese umukobwa wo muri Dubai wo muri Arabie Saoudite. Muri Qatar ngo akorerayo. Naho bari mwiza gute nawe bafise ibime singeza. Umviriza yino audio. bitumeze neza mvandije ndashenga kibara amasaha warakoze kuntamwo umusheri reka ndagutera inkuru rero hewe ryari twaragiye kuri live tumaze kuja kuri live bwabo niyo mpamvu abagore benshi basohora abakera bya bintu biri serieze ewana urarangiza neza ukarangiza hewe ndakubwire naramenye nk'ayo mazi gushika havuga ati yo ufise amazi angana uko uragowe nanje nari naravyimbye amaguru kubera iki amazi menshi ubu numva meze neza nukuri ndakubwire warakoze pe nawe n'umuntu ari serieux n'umuntu ameze bo twagiye kuri live ibintu turavyica turica ibintu gareka cyane undi rero na kamera zihari yambwiye ati aya mazi ubwinshi bw'amazi nzoza ndayakugabanya muri weekend ababosi baba batariho bari tuja kuri live ndakwaranje kugeza utaje ubu urukundo rwasaze urukundo rwagoshe my friend ubu natogose reka ni ibintu niyo mpamvu uragomba hasohoka wakera yarabanje arandungikira amastika atabanza turayaga arandungikira amastika arandungikira ndaja muri mudu tegura live turakora ibintu my friend cyari kareka ndiko ndarira okay ndibaza mwayumvise bashikacu bagiye muri Mozambique muri Qatar hariya muri za Arabie Saoudite mu bihugu bya Barabu bagiye guca amahera mugabo baciye batangura kudandazanya kuronderera nyene Abarabu nyene babamenera amazi. Imagine wewe wikuroduhera muri Zambia muri Mozambique mukundanye n'umukobwa ari muri yagiye gukorera muri za Qatar za Arabie Saoudite. Icyarabu cyamutoye kiramwatase
amazi yarasesese nkuko nyene nkuko yavuze nyene yuko camukoreye ko nyene yaragize iminsi ngwa maguru ngo yaravyimbye kubera ngo yari yarabuze mu gihugu canke ngo umuntu ngo amumenera ayo mazi. Imagine kiramwononye bararyohe mugaba ciyaza mu Burundi muciye muhurirayo nawe cihageraho nawe ushikirwa ubwo rugo yo nyamba yozoba ari intambara yerane na Isirayeli na kamaramaza bashikacu mwavyumvise na kamaramaza ivyo mukora byose yo muri Arabie Saoudite biradushikira. Ikimbabaza nabahungu usanga nyene tuzengana ugasanga tukunda kuba turi hamwe ugasanga bafise abakobwa bakundanye za Arabie Saoudite ijoro ryose usanga bari bibere kuri video ati my love honey cyane biki mu gitondo wasanga umutipe yarayadasinziye kubera ko umukobwa baraye kwijero ariko baraganira. Imagine vraiment jewe sinzovyigumizamwe abahungu ugwaruko urungano rwanje cocuragwa mu mporera fumura wonyene muri impande yawe nyene wari impande yawe nyene umurongore sawa nivyo